Abikolosayi Colossians igice cya gatatu chapter 3 umurongo wa mbere. verse 1. Oh my God. None rero asangwa mwarazuranywe na Kristo murondere ibiri hejuru. Vuga cyane ibiri hejuru. Say things which are above. Iyo Kristo ari, where Christ Jesus is settled avyagiye iburyo bw'Imana, on the right hand of God. Iri jambo This word rivuga ngo asangwa, we say if warazuranywe na Yesu. your reason you Christ Jesus, bisigura ngo it means ukoze ibitandukanye n'ivyo as you do the contract of God, biragoye gutahura ko wazuranywe nawe. is that to understand that God resurrected you. Ikimenyetso nyaco Now the first sign chemeza ko prophet of Jesus that manifested the prophet of Jesus, yazuranywe na he Kristo, has risen in Christ Jesus, nuko arondera ibiri hejuru. that he searches things which are above. bisigura ngo igihe cyose It means whenever utazorondera ibiri hejuru you're not going to find things which are aho above, Kristo ari, where Jesus is ni located, ikimenyetso yuko utigeze uzuranwa nawe. it is a sign that you've never risen with him. Ijambo kurondera Now this word to seek, ndarisigure mu Kirundi. let me explain it in Kirundi version. Kurondera, To seek, urahaguruka you stand up, ukava aho uri you move where you are, ukagira ubushakashatsi having ku investigation kintu kanaka. on something. Abakristo Christians, dufise Bibiliya we've gotten the Bible. ifise ibitabo 66. He has gotten 66 books. Igihe dusoma Bibiliya So reading the tuba Bible, turiko turarondera we are seeking guhishurirwa Kristo. to be revealed by Nico Jesus. gituma And that's why, ukaba uri umukristo if you are a Christian, umara ukwezi udasoma you Bibiliya, spend 1 month without reading the Urarebye. Bible, you are greatly sick. igihe ufukamye When you kneel down, uriko urasenga, you are praying, uba uriko urarondera. you are seeking. Igihe uri umukristo As you are a Christian, umara iminsi 3 udasenga, spend 3 days without wari uri praying. hehe? Where were you? Biraboneka ko utigeze uzuranwa nawe. It's a pill that you've never risen with him. Nimba warazuranywe nawe, If you are risen with him, wategerezwa kurondera ibiri hejuru, you have been seeking things apana mu above, zuba, not on the apana sun, mu kwezi. not on the Iyo mouth, Kristo the ari, moon. Where Jesus Yesu is, yicaye iburyo bwa Data. Jesus is sitting on the right side of bisigura ngo God. birashoboka It means it is yuko uri possible ku isi that you are still on the earth. uronderera mu ijuru. You may seek in heaven. Wiyumvira ibyo mu ijuru, If you think about ucurire things ibizo mu above, ijuru, you're gonna sing divine songs. ariko wiyumviriye 50 Cent, But if you think about things 50 uraririmbiza Cent, 50 Cent. you're gonna sing about his songs. Hano umurongo wa kabiri before I finish. Let them give me second verse. Mushire imitima kubiri, Set your affection nimuyishire kubiri. not on the things on the earth. Umunsi ubuzima bwanje The bwahindutse day my life got changed nigihe natangiye kuvuga. is when I started Nk'ubu speaking. Yesu yari kuba ari mu buyenzi, yari kuba ariko arakora If iki? Jesus would have been to Buyenzi, what would he have been doing? Nk'ubu Yesu yari kuba ari mu Burundi, yari kuba ariko If arakora iki? Jesus would have been to Burundi, what would have been he doing? Ndavuga nawe ntukora Then I 100%. said, Dome will now work Nimba Yesu yari 100%. kuba afise Facebook, yari kuba If ariko arakora Jesus iki? would have been Facebook, well, he should be using it. Nimba Yesu yari kuba afise WhatsApp, yari kuba ariko akoresha iki? If Jesus would have WhatsApp, what he could have been using. Wiyumvira ijuru You think about the heaven, no mu gihe uri mu bindi vyo kwisi, even though you are in the earthly matters, ivyo bizotuma atacaha ugwamo. that shall make you to not fall into sin. Amen. Amen. Umaze kuba umukobwa After being a girl, wiyumvira ijuru, thinking uri about the atashe heaven, n'ijuru, you are touched with it uzotwagwa n'ivyisi, and are going to be taken by Si the ukuzoreka earthly kwambara. matters. Not because, ariko icyo uzokora cyose uzoba kwibaza mbega Imana ibibona gute. not because you're not going to worry about everything you're gonna do. You're gonna think yourself how the heaven sees it. Atashe aux choses célestes. Mwimatanye n'ibintu by'ijuru. Maze kuba atashe n'ijuru, After being attached by the heaven, usohoka wiyumvira icyo Imana you're gonna ivuga. go out thinking what God is speaking about. Uganira n'umuntu kuri WhatsApp wiyumvira icyo Imana You ivuga. talk to somebody thinking what God is speaking. Bibiri Indeed. ivuga ngo murondere ivy'ijuru. The Bible says seek things which are Bisigura above. ngo nk'ivyuka, It means as I get up, icya mbere nkora, number one I do, Mana Lord ndagushimiye, I thank you. ndagukunda Yesu. I love Tangura this. ubwo buzima uzobona intsinzi zo Start kwisanga. that life, you're gonna see the victory that you're gonna have. Uko niko turondera ivy'ijuru. Now this is how we seek Nam- divine matters. Yo murongo wa gatatu wa Let them Masengera. give us number 3 verse. I'm gonna pray for people. I love you later. people. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. For you died and your life is hidden with Christ in God. So the Bible is so clear. Bibiliya iri clear. Bibiliya iri clear. The Bible is so clear. Ivuga ngo It says mwarapfuye you died kandi ubugingo bwanyu and your life bukaba bwarahishanijwe is hidden na Kristo mu Mana. with Christ Jesus in Bisigura God. ngo Kristo ubwiwe ahishijwe mu Mana, aho Imana yamuhishije niwo mpishijwe. This word, rino jambo, This word, sigomba kuvuga vyinshi, ngomba ko ufata ivyo nyene. I don't want to speak more, just capture this. So ndagwaye time. And I give you the time.
funga amaso yawe, Close your eyes. iyumvire kuri Yesu, Thinking about Jesus. iyumvire kuri Jesus. Think about Jesus. Please, turashobora all ko of tuyumvira us twese ibyo twasomye muri may have Bible. been thinking what you read in the Bible. Iyumvire icyo Yesu ariko Now arakwiyumvira. think what Jesus is thinking about you. Aho rero ucushika muri territoire yawe. In that area you're gonna reach in your area. Ibyo uri kuriyumvira muri uyu When you mwanya, are thinking just right uze now, kuvyibuka, just remember it. kuko iyo niyo prophecy ku buzima bwawe. Because there is a prophecy Aho upon your life. agukebura ngo uhebe ikintu, Where he wants you to abandon abo yagize something. kukubwira ngo hiba icyo He kintu. has told you to abandon that thing. Aho akubwira ngo courage, Where he tells you just have a umenye ngo courage. niwe agusunitse mu bihe uri kuracamo in the name of Jesus. With guys. Amashyi menshi cyane ku Mana. With much applause to Thank you God. Holy Spirit. Turakoze mwe mwera. Amashyi menshi cyane ku Mana. With much applause to God.